titi nuruki ni gwaruntu uguma wumva nga haruko rurakuniga ugashaka kurira muga nturire urumva ukumva uruntu uguma ruguhotora kubera inzigo rero ni wabandanye ugira iyo nzigo ugo rutititi rugufatira mu muhogo nta uzoshika vuba takuwa shida sana takuwa shida vraiment yes rero Chimamanda kubona imisi yose yama ariko aranegura uburundi atavyiza avuga ku Burundi mbega ijya shusho mumazemwo yo kwerekana ibikorwa Nyenicubahiro na mama Burundi barimwo habagerageza kuvuga ngo bo babiba abanyagihugu baragira nti muragerageza kubivuguruza kubona Chimamanda atarapfa bivuze bako Chimamanda atazopfa avuze neza igihugu ciwe ko ari kuri mission bandi bakurondeye abanyarwanda barandondeye link turaguha amahera ya naya message je n'ubu ndacazifise mana yanje kiretse hatagiye wibye bya 24 sino je ndafise umuntu yampromota wase nabikoretse ko ari ku kazi sinabikoretse barandondeye nasimbizi naramwandikiye ndanamubwira simbi ibi bintu birako birambako we byakubayeko nawe nyene yavuze ko bamurondeye nawe nyene yavuze ko bamurondeye camvuga bariko baradukina baranyemerera n'inzu baranyemerera n'umuduga barambwira ati security yose zo bipanze we ntacu zoba nkundira kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwese naho ahereye so my name is Iram Promotement Camera wowe turakora subscribe like share comment bandanyukira kugira ngo ibintu bigende neza cyane today is another day another blessing yes another beautiful day Haru ça va bien meze neza eko naam mwana wa mama Burundi ndi hano tumaze imisi tubona ibintu ari sawa cyane mu mbuga zawe niri banga ryo gukora cyane kuri wewe ibanga ryo gukora cyane ibanga ryo gukora cyane ni wa mwete wanje sanzwe mfise kuko hajya umuntu wese ibanga ryo gukora n'umwete ufise umwete gisigura yuko atakira atanu na hamwe ata vision nimwe woba ufise canke ushaka atahoshi utoshika ukora gose ego kubera kudacika intege kirazira gucika intege uko nabavyeyi bacu batwigisha gukora dusenga dukora mu gihe dushira Imana imbere Imana ntiyo kwemera gucika intege jamais twe turi ngaha jewe kugatwe kwanje je ndi ngaha nkora akazi ntacika intege ati sinshika intege gute cambere na mbere je ndi umukozi murazi abantu benshi barazi na urabizi yo navuye sivyo niyo uri kuraje niyo ndiko ndaja ugiye ndiko ndaja benshi ntaho babona baba bibaza kuko je ndi mu mifyino ariko urahabona jewe je ndahabona je ndazi vision yiwanje ndabona iyo ndiko ndaje mfise vision les amis kuba uyu musi nitwa Linkarlen Alu musumeno gwamenyo maso y'inyana ni kubera impamvu kandi ayo mazina yabonetse kubera impamvu kandi ayo mazina yabonetse nayo nyene kubera impamvu rero nejo bundi nituze twitiranye ibintu ngo nakandi amubonye muri kijya kintu nanje ngo reka ndamwigana nituko tuja hamwe dufise vision imwe kuja mu kintu kubera ukubona arucaciyemo voilà nawe ukacobeza ukite gicamwe c'est vrai senga kirashobora gucamwo mu gihe nawe ufise vision ariko gikuru niyo mpamvu muramvuga ati urafise vision yeyo uri kuraja bijye bitutsi byose urutukwa kumbe bikora kubera vision jebra majewe ku bantu banzi genda umuntu ashavura kandi shavura nabi ariko hari ibintu bitoba bikinshavuza jewe umutifu ngo umuntu arantutse canka aranyise izina kanaka canka arambwiye ko ndi gisuma ngo canda kiba canka arambwiye ko ndi ndaya canda yiba jamais wiyumva amahoro bro muze wita izina ryose ushaka jewe naco bimbwiye ko James yo ndiko ndaje mfise targets tuko turabona amajambo menshi inyuma yo kuva kwimbura ibiraya na premier dame hamwe na Nyenicubahiro ko turabona ku mbuga ngurukana bumenyi turaza kuhashika abantu bavuga nti ebana bagiye gukorera ibiraya
twagiye gusega abandi bakavuga nti nimuje mu mirima y'iwanyu sikajya amajambo ziya komanteri urazibona uzivuga kwiki bo bigeje ndabibona ica mbere na mbere ngire mpumurize abanyagihugu je ndafise umurimo w'umuceri ninaja kuraba aho bigeze uzobereka bon kandi bagiye bararaba nibaje muri page yiwanje sijya mbere sijya kabiri maze kubereka je umuceri nimbuye canke aho ndimira ndashika mu murima nkabereka ikindi naco nzosubira kandi ndabereke kuko hari bashasha aho nabereka sinayimfuse aba followers ariko bariyongereye gisigura ko abo bariko baramishiza ari bashasha wowe batagiye mu mantuze mu mavideo yanje canke mu mafoto yanje barabe ariko ico ndakibemereye humura vraiment nzobibereka hama ikindi naco mbajije ngo tuba tugiye ngo abantu bavuga ngo tuba tugiye gusega bazi ndaguha inkuru nejo bundi je ndabashira aho mushaka nejo bundi ni wasega umuvyeyi w'umutima akaguha uzoca uvuga ati je nahuye n'umuvyeyi je nimba nigiriye iryo bakwe ryo gusega bakampa genda nawe usege baguhe kandi ugasega umuntu uwasizwe amavuta kuko hajya useze uwasizwe amavuta naho natahanye bijya biraya natahanye no muhezagiro les amis ico nico mwokucara mozi sivyo sinatahanye ryo mufuko wibiraya wonyene banyikoreje natahanye n'undi muhezagiro ayandi mavuta avuye kuhoraho yasizwe kubera ko inyuma y'Imana y'isi yo mw'ibyo ari mu juru n'isi ku isi turemeza ko Imana ya kabiri ngaha ku isi ari mukuru w'igihugu bien sûr none ntiyo bari shari wazinda kubwira ikintu kimwe Liam Promoter nejo bundi jalousie ntibura mu banyagihugu jalousie ntibura ku muntu kanaka kuko suwe wowe sajyoyego n'iterambere ry'umuntu sivyo nimba jewe nateye imbere sivyo muri ibi bintu je nkora siko jewe hari impamvu Imana ingejeje aha hantu nuko nayibona yuko nticaye ndiko ndakora ikaca ingeze ahantu kanaka rero abantu ayo imitsi ciranda inzigo urutititi rukaza ngamwizo sinzi ko muri bari uruntu iyo ubonye umuntu neza bitwe twavuga ngo urutititi kera n'abana aba petite sœur abatoyi banje canke mukuru wanje ni babibona baca bavyibuka canke ababanyi twabanye mu Gasenyi twakunda kuvuga ngo urutititi rurakunize ngo urutititi rurakunize urutititi nuruki ni gwaruntu uguma wumva ngaho ruko rurakuniga ugashaka kurira muga nturire urumva ukuvuga uruntu ruguma ruguhotora kubera inzigo rero ni wabandanye ugira iyo nzigo ubwo rutititi rugufatira mu muhogo ntawe uzoshika vuba takuwa shida sana takuwa shida vraiment yes aru wavyakiriye gute canke uvyakira gute kubona usigaye wicarana n'abakomeye hariho indirimbo iraho ya Alvela ivuga ati inanga twari twarazimanitse hejuru twicaye ku marembo duhagaze ku marembo ariko ikatwicarikana n'abakomeye siko twebwe James histoire ndende y'ubuzima bwanje antuka siyo ndimwe ariko reka ndababwira ikintu kimwe nivyo bangomba uzoyitubwira nivyo bangomba nzoyibabwira ariko ngira ndakubwira iki kintu nejo bundi ni wahura n'ibikomeye Imana izogutora igufata ukuboko ntizokwemera kunyerera ntizokwemera kutembagara ntizokwemera kugwa hasi ukuboko kwayo guhari izogufata ukuboko ikwinjize mu bakomeye wicarane nabo jero ndi mu bantu bafashe ukuboko n'Imana inyuma rero y'amafoto arasohotse turabona uri kumwe na Nyenicubahiro uri kumwe na mama Burundi ebana ba Chimamanda amahoro barayabura isi yose irajugumira mvuga ya muhe avuga ko ngo nta kuntu na kumwe ngo mwebwe mwoshobora kuvugira igihugu ati nta kintu na kimwe mwebwe ngo mwoshobora kuvugira igihugu ku mpamvu ya Chimamanda ni kihe kintu muvuga ko rero wati kintu kimwe umunyagihugu wese guhera kuwo hejuru gushika kuwo hasi
nta munyagihugu numwe adafise kuvugira igihugu ciwe. Nta numwe akumiriwe kuvuga igihugu nta numwe akumiriwe, nta numwe yonahanwa ariko avugira igihugu ciwe. Akakivuga uko kiri, ntabeshe, basi abantu baje muri commentaire. Ikintu nigeze mvuga kitarico nicaye. Igihugu cy'u Burundi ni ciza. Igihugu cy'u Burundi gifite umutekano. Ahubwo je nanse abo bantu. Hari akantu nabonye kwa Chimamanda, je Chimamanda arantwenza gose. Hari akantu nabonye kwa Chimamanda yavuze ngo ngo gute twitora ngo tuko turavugira igihugu. Urumva ngo tukakivugira ngo tuvugira ngo ibisuma, urumva twe turi mu bashigikira ngo ibisuma ngo byiba ngo igihugu. Chimamanda urazi impamvu mu kugira avuge atiyumvira, ahora atiyumvira tuje kandi mpora ndabimubwira. Ni kubera ko yaba yo kwicara kwanza agashira ubwenge ku gihe, yovuga nk'umugabo. Sivyo? Yavuze ngo abatukana ngo ntibaba ari abagabo, ngo bari bijuju. Nasanze ikijuju shambere Chimamanda kandi ambabarire. Ahora avuga ngo je ngo ndubahuka abagabo. Ariko jewe sindamwubahutse ngo motife ngo nuko ndamuruta canke anduta canke ivyo je navyo naravye ntagacimbiri naravye. Nta kintu kimwe naravye, ariko ndakunda umuntu agenda gutya. Impamvu jewe link Uwiteka mvugira igihugu canje nuko ndi umurundi cambere. Arico navukiyemo. Ntacanze n'amaraso yiwanje nta nahandi. Papa n'umurundi, mama n'umurundi. Papa n'umunyamwaro, mama n'umunyabicibitoki ca Rugombo. Umva ko ndi umurundi aha kwitsitso. Rero les amis, nawe we nimba ufise wumva n'umutima uri kuraku bavuga gute uri kurakubuza amahoro kuvugira igihugu cawe utagira aho uvugira, andika nimero yanje undondera uzuvugira kuri televiziyo yanje. Vugira igihugu cakwibarutse, shigikira igihugu cakwibarutse, shigikira ubutegetsi bugutwara, vugira ubutegetsi bugutwara. N'Imana iravuga ati jewe mu gihe atari urara Imana itakiri ngaha ku isi just ngo tuyibonesha amaso kujya abandi bose bayibona kera. Yaduhaye indi Imana ya kabiri, akaba ari umukuru w'igihugu cacu. Ni wadutwara kuko turubaha amategeko ya leta yashinze, ukaca twubaha n'icavuze. Siko Liam Promoter, wewe ushatse kuvugira igihugu cawe ntukivugira kwa ari Carlene Alu TV. N'uwundi ndabisubiyemo n'uwundi munyagihugu wese sisega ntawe ndiko ndasega, n'ubu ndabibasubiyemo jewe ndiko nkorera igihugu c'u Burundi. Canyibarutse kanyibarukira n'abavyeyi. Ntawa ntumye n'ubu ngira ndabibasubiramo. Ako gajambo amazigenda akavuga narigeze kumara igenda akavuga cyane tukiri muri meeting. Nta muntu numwe yantumye, ni jewe link Uwiteka naje kugatwe kiwanje. Rero Chimamanda kubona imisi yose yama ariko aranegura uburundi atavyiza avuga ku Burundi. Mbega ijya shusho mumazemwo yo kwerekana ibikorwa Nyenicubahiro na mama Burundi barimwo, habagerageza kuvuga ngo bo babiba abanyagihugu baragira nti muragerageza kubivuguruza. Kubona Chimamanda atarapfa bivuze, bako Chimamanda atazopfa avuze neza igihugu ciwe ko ari kuri mission. Urazi ndakubwire icambere na mbere Chimamanda narabibabwiye yuko akorera u Rwanda. Kandi amahera yariye ategerezwa kuyakorera. Ibi byose ariko abikora kubera u Rwanda rwamurisha amahera. Bamuhaye inoti cash. Ivyo ndabifitiye ubuhamya, je ndafise n'ama message nga barandondeye. Bandi bakurondeye? Abanyarwanda. Barandondeye. Link turaguha amahera ya naya. Message je n'ubu ndacazifise mana yanje. Kiretse hatagiye wibye bya 24. Sino je ndafise umuntu Liam Promoter wese nabikoritse ariko ari ku kazi. Sinabikoretse? Yeah.
barandondeye na simbizi naramwandikiye ndanamubwira simbi ibi bintu birako birambako we byakubayeko nawe nyene yavuze ko bamurondeye nawe nyene yavuze ko bamurondeye camvuga bariko baradukina baranyemerera n'inzu baranyemerera n'umuduga barambwira ati security yose izo bipanze we ntacu uzoba uzoca uzinu bino mugabo jewe kubera ko kuva kera ndi umwana ndafise akaranga voila ndafise akaranga mutima namye ndi hafi y'abavyeyi n'abatoyi banje sivyo gisigura yuko n'ubu ndi hafi y'abavyeyi banje n'abakuru banje n'abatoyi banje wongere ko n'igihugu erega abo nibo navuze abanyagihugu kwanza nibo ndi hafi yabo abavyeyi banje ari we Nyenicubahiro n'umutambukanyi wiwe n'aba grand frère boba barimwo bansumba kuko iki gihugu ndafise aba grand frère ndaha mu gihugu ndafise aba petit frère n'aba petite sœur n'aba grande sœur n'aba petite sœur sivyo mu gihe jewe rinka nzokumva yuko nshigikiwe nande n'abanyagihugu mu gihe nzoba ndiko ndavuga ukuri nkavuga atanico ninona sivyo jewe ubu gushika isaha yaba naravuze igihugu c'u Burundi nabi n'abanyagihugu bontera amabuye kabisa umaze bisi twereka uburimyi utubwira ati abarundi bakunde kurima kijya kintu ubona gute ni sawa wewe washoboye kugendera hariya ruguru ubona kamo abanyagihugu aho wagiye uraca akamo barakitavye ibintu bimeze gute icambere na mbere kurima ni vyiza kera niho twahora bakubaza umuvyeyi wawe akora ngo n'umurimyi yako kantu kabisa abanyeshuri bose bacavuga ngo ngo barakenye ngo iwabo ngo mana mwofu mvuga ko Paul umushoferi akuvuga ko ari umurimyi rero muga ubu uri mu bantu ushobora kuvuga ati abanyeshuri bashobora kuvuga ati papa wawe ni umurimyi abanyeshuri bakavuga ati iwabo bararima uburimyi bufise ijambo muri voilà ubu burimyi bufise ijambo sivyo mu bakuze mu bakukuruke mu bana hose kuko bugushikiye isatswe bwe natwe abajene turabarimyi hari kandi kazi none dufise je ndi umurimyi aho wagiye uraca rero umuntu arahagati wabonye bavyitabira ibintu bimeze gute reka rero ndaguheye histoire Liam promoter namba hari ikintu nasanze abarundi benshi ubu bijukiye bakurikira no kurima gisigura yuko barubashe ivyo umukuru w'igihugu cacu yatwigishije aduhamagarira kurima ico kintu baracubashe baranagikurikiza ubu umunyagihugu hariya ruguru usanga yakubise costume asa neza atani nombe atagiye mu murima aba yambaye ikirato apani kama mbiri ikirato n'agakote yashizeko n'ikoti yashizeko mu gihe kera twari tuzi yuko aho musanze hose abasa nabi twekera papa agiye kutwereka imwaro narabonye abantu batambaye ibirato abantu bari bizarre nyene baba badasa neza sivyo ariko aho mperukira hariya igihe twaja mwijenda ko twaricaye mwijenda nasanze abantu bose bambaye ibirato ari sawa igihugu ari sawa baje bose basa neza ukabona ko neza no mu maso bisize n'amavuta vraiment siko mu gihe kera jeje nyene narashitse ahantu ndahazi mugabo abantu barahindutse sasa turashaka nakahe kajambo wobwira abanyamahanga canke abarundi muri rusangi kuvyerekeye uburimyi icambere na umukuru w'igihugu aduhimiriza twese kwijukira uburimyi icambere na mbere mpamagarira abanyamahanga ndabahamagarira ca mvuga akantu n'aba diaspora barimo okay nibo banyamahanga kamamagarira abanyamahanga bashira imitahe mu burimyi
Yeah. bashire imitahe yabo mu burimyi. Ikintu cyo nababwira uburimyi ni cyo kintu kirimo amafaranga arenze. Nico kintu cyonyene ushobora kuba umumiliyonere mu kanya gato. Nico kintu cyonyene gishobora gutuma wo kubaka inzu utatse credit. Nico kindi kandi gituma ubaho utagiye gusuma. Nico kindi kintu kandi kizotuma ubaho udasega. Yeah. Nimba by'ukuri uri mu diaspora yiyemera akunda igihugu, dimisha mu gihugu cawe. Umukuru w'igihugu cacu yaranatubwiye ati aho ubonye umurima utigera urimwa hegera ubaze. Fume muvugana na nyeneho. Fume muvugana na nyeneho. Fume mukotera. Kabisa. Mukotere. Wewe wikubitira icakura n'ubugesera bwaduke n'inoti ku mufuko. Kabisa. Siko? Ikindi naco. Ntimukurikire amajambo Chimamanda ariko aravuga mwino misi. We Edgari live yakoze ryari yavuze yuko aba diaspora naho bozana imitahe ngaha mu Burundi abantu bayajya bajya ayo mahera ari base mavumba. Bose mavumba ari mu bantu bajya mahera y'aba diaspora. Hari kineje nicaye ndiga. Simbizi uko tumuzi. No muri commentaire mushake mu cyandike. Oya ni propaganda yo kugwanya yo gucafuza umuntu. Hinge ndakwereke. Simbizi uko twe twicaye tukamumenya kandi uko tumuzi. Uko yagiye yanspira abantu benshi. Hari umuntu simbizi yaririye amahera yo kubura. Simbizi agivyunguka. Umuhakaza gaheza ukamuha amahera. Sivyo? Yeah. Umuha akazi umuhakazi ukacumuha n'amahera. Akora ivyunguka. Nta bintu byo kubuntu twe dukora. Reka gucafuza akazi kacu. Twe nitujya ayo tutakoreye, tujyayo twakoreye. Kabisa. Wowe nimba uzoshimishwa n'igikorwa gushikisa cyo kuvugira igihugu cy'u Burundi je ndiko ndakora. Ukaca uyumvira ati reka ndamuhifana rinka. Wicaye mu kabare ukaca ubibwira abagenzi bawe rinka je naramuhifana kuko aravugira igihugu neza. Ujya muntu bibwiye ntazo ntibizamugwa neza. Acaja muri commentaire kirigo karasegerereza kuri rimikashi. We nazo bifata ko we wampayifana kubera ko navugiye igihugu cy'u Burundi. Kabisa. Canke nakoze akazi kanaka. Azovuga ko naseze. Kabisa. Ya. Ijambo mawe upostinze mama Burundi ni jambo tubona ariko rirababaza abantu benshi. Eske kwitwa mawe? Kuri Nyenicubahiro mukuru w'igihugu. Utambukanye wiwe. Arico bitwaye. Ico kintu icambere na mbere ibitababaje patiri babaza abakorezi. Ikintu cambere cyo no baremesha nuko jero ndabifitiye uruhusha mawe yaranyihereye uruhusha ko tushaka kumuhamagara uwari we wese. None si mama Burundi ashobora kumuhamagara mawe mwijambo yigeze kuvuga ngo mufitiye uruhusha. Rero nanje ni mawe wanje uwo bibabaje nukuri yagaze aho babaye kandi yifate vraiment. Ukaraca babara ujya ni mawe. Point. Yeah. Tugushimire cyane yaru. Oui, merci. Dushimira abantu bose ko dukurikirana. Wowe turakora subscribe tubane tukwibutsa ubandanye ubikora. Like, share, comment ubikora. Iyo ukoze commentaire cyangwa ukagira partage bituma abantu bawe ubasangiza ikiganiro. Yeah. Ugize commentaire biraduha intege kuko cyaba ciza cyaba kibuka kivuga kugira ngo bibandanye kuduhindura. So turabakunda cyane. My name is Ram Promoter behind the camera. Turabakunda cyane. Ciao.